ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Yesu abaha umugisha. Hanyuma ndi mwene so musangiye urugendo, musangiye intambara zo kuja mu ijuru. Ego nshatse gushikiriza message Imana yampaye muri iyi minsi. Imana yayimpaye itarike 9, hanyuma nejo itarike 11 irayikomeza. Nico gitumye rero ndabashikiriza iyi message. Iyi message ndasaba umuntu wese yoshikira ko yoyirungikira umurundi wese ahari. Vyoba vyiza umurundi wese ahari ayimenye, kuko iyi message iraba umurundi wese ahari, yaba hagati mu gihugu, yaba inyuma y'igihugu, mu mahanga. Iyi message ni y'umurundi n'umurundi kazi ahari hose, yaba ukijijwe yaba n'ubudakijijwe. Nuko hanyuma rero igitumye ntanga iyi message kwari ku itarike 9 z'uku kwezi ukunyene turimo ku 10/2020. Hanyuma mfukamye ndiko ndasenga, numva ijwi rimbariye ngo subira usemerere, ngo kuko abantu banje ngo bagiye kuja ngo aho batazokongera kugaruka ngo bavuge inkuru zaho. Ngo subira usemerere ngo abantu bihane, ngo subira usemerere ngo abantu bezwe batunganye ubugingo. Nuko rero iryo jwi numva rimpaye amajambo ari muri Zaburi igice ni ca 49, duhere ku murongo wa 13, havuga ngo ayo niyo maherezo y'abiyizigira n'abahimbagwa n'ivyabo, niyo matahiro. Bacurirwa ikuzimu nk'umukuku w'intama, rupfu azobaragira. Abatunganye bukeye bazobaganza. Ubwiza bwabo ikuzimu hazobuhabwa ngo habumare, ntibugire aho kuba. Ariko Imana yo izocungura ubugingo bwanje, ibukure mu kuboko kw'ikuzimu, kuko ariyo izonyakira. Ntuzugire ubwoba umuntu niyatunga icyubahiro c'inzu yiwe kikagwira, kuko niyahwera atazogira ico ajana. Icyubahiro ciwe ntikizomanuka ngo kimukurikire, naho yibarira akiriho kwahiriwe, kandi naho bashima umuntu yitungiye. Azohamvya abasekuruza batazobona umuco ukundi. Yesu nahabwa icubahiro. N'aya majambo bakundwa bene data, murundi kazi wese aho nyumva, uri hagati mu gihugu, uri inyuma y'igihugu, n'aya majambo numvise ngo menyeshe umurundi wese kugira ngo atunganye ubugingo, kuko ngo twarabwiwe igihe kirekire ko hari ikintu Imana igira ikore mu Burundi, kandi ubu rero inambarira ngo ntikigitevye, ngo kirashitse semerera. Hanyuma ibimbariye itarike 9 ndabigiramwo intege nke, kubera hariho n'ikindi gihe ndabiza abavyumvise mwavyumvise, hariyo n'ikindi gihe Imana yagize kumbarira ngo semerere. Ndasemerera n'igihe Imana yigeze kumbarira, abumvise audio muca muvyibuka, yigeze kumbarira ingene impishurira ibyaha bikorerwa mu ishengero ry'Imana arico kirakije Imana, gituma Imana yihagurukira, ingene yangereranije ibyaha 4 biriko birabira bisebuye biri mu ishengero mu bantu bitirirwa izina ry'Uhoraho. Nuko rero bya birahuri 4 muca muvyibuka. Ica mbere cyari gisebo cyari cy'ubwicanyi, icya kabiri cyari cy'ubusambanyi, icya gatatu cyari cy'amacakubiri y'amoko, icya kane cyari cy'ugwanko bibera mu ishengero. Kandi Imana imbara ko ivyo bibera mu bantu bitirirwa izina ry'Uhoraho, kandi b'imbere atarabinyuma, arico gihagurukije Imana. Rero iyo tarike 9 Imana imbarira ngo subira usemerere, ngo ubabwire ko uburake bwanje buziririnze kandi bushitse.
hanyuma ndabikwegamwo amaguru kubera navuga nti none ko nari narabivuze nyene nawe muravyumva gushikiriza message kabiri. Ejo kuwa Mungu ejo haheze kuwa Mungu ngiye gusenga, turiko turatunganya ubugingo, nja gufukama imbere, ngiye gutunganya ubugingo nyene, ndiko ndasenga nje mbona vision inciye nko mu maso mpumirije, mbona inkoho indabishije ko kano, indabishije ko jewe. Hanyuma ndagira ubwoba ndasenga Imana, ndavuga nti Mana ibintu nibiki ko mbonye inkoho indabishije ko kano, nje numva ijwi rimbariye ngo ko nakubwiye ngo usemerere, ngo ukaba wahoze nawe, ngo ukaba wahoze, ngo mubagararije impera kuri wewe, ngo ngira ndakurimbure kandi impera kuri wewe, ngo kiretse uvuze. Niho naciye mfata umwanzuro rero wo kuvuga, ndavuga nti vya bintu nta byo gukina birimwo, nta byo gufina. Kandi urazi uretse jewe nihenda nk'umuntu, Imana yo ntifina, ivuze ibivuze. Nuko rero niyo mpamvu itumye nanje semerera abagenzi kugira nitature n'uhoraho. Nuko rero iryo tariki 9 Imana yambara ngo urake bwanje burazirinze kandi burashitse, ngo kandi abavyibaza ko bigiye kumara iminsi bagiye gutangara. Hanyuma irambara ngo subira usemerere, ngo uvuge umuntu wese, utangarize itahiriro ry'umuntu wese ari mu migambwe. Bakundwa bene data, ukaba uri mu migambwe, yewe murundi kazi warukwiye kuvyihana, kuko nutavyihana ndakumenyesha aya majambo horaho Imana yampaye ngo itahiriro ryawe ku murongo wa 14 ngo bacurirwe kuzimu nk'umukuku w'intama, rupfu azobaragira. N'aya majambo nahawe uwo muntu yitirirwa izina ry'uhoraho, akaba ari mu migambwe, ushake uburi umwungere, ushaka uri umupasteri, ushaka uri mwarimu w'ishengero, ushaka uri umujenama. Imana yambwiye gutya ngo namba bitabereye k'umusoda w'igihugu yivanga ngo aje mu migambwe, ngo biyarushirijeho cyane kutabera abana b'Imana kuja mu migambwe. None rero ngo ntawukorera abami babiri, nico gituma ije gusobanura ngo abase kumwumvira. Muntu wumviye message ukayikina kiyimburi, maraso yawe ndakaravye by'ukuri, ukaba uri mu migambwe, ndagutangarije ngo amatahiriro yawe ni kuzimu, ndagutangarije niko horahagize nyene ngabo. None rero ariko birambwira ngo nintangaze ko umuntu wese ari mu migambwe akwiye kwihana. Umugambwe wari wo wose wihane, nyomba wahisemo guca mu ijyo gukurikira Imana, wihane utumbera Imana, utumbera Umwami Yesu araguteza ibiganza. Ariko nutavyemera, amatahiriro yawe ari kuri uyu murongo wa 14 havuga ngo bacurirwa ikuzimu nk'umukuku w'intama, rupfu azobaragira. Yesu nadufashe. Ariko Imana intuma gutya ngo mpemu yarangobera ngo vuga semerera, ngo abizigiye uhoraho ni wamwizigira ugahindukira ngo bameze nk'umusozi Siyoni utegera unyeganyezwa na rimwe, ukaba wihanye, ukaba uhisemo guhindukira, wihane usanga Umwami Yesu arakubabariye. Ariko nugarariza nivyo bigiye kukubako niyo message. Kandi abizigiye nyene iyo migambwe bakizigira ivyo batunze, ubwo butunzi ntibuzobakurikira. Ku murongo wa 17 havuga ngo kuko niyahwera atazogira ico ajana, icubahiro ciwe ntikizomanuka ngo kimukurikire, naho yibarira kiriho kwahiriwe. Yesu nadutabare. Kandi niko biri, abantu benshi barahushije inzira y'uhoraho, bajana inzira y'amaronko, bajana inzira y'imigambwe canke y'icubahiro, biyumvira ngo nibo bahiriwe. Imana yambwiye ngo ndabatangarize ngo mubonye ibara kuko mwamushibuye mukamutera akagere, nawe azobatwengera mwijigo munsi ibyago bizoba bifashe, kandi ivyo vyago ntibikiri kure, birashitse. Nuko rero Umwami Yesu adutabare. Kandi iyi message iraba abarundi bari hagati mu gihugu, kandi iraba n'abari inyuma y'igihugu. Nuko rero muhezagirwe, Yesu abaha umugisha. Kandi Imana irambarira ngo mushishikare kwezwa no
no guca mu irembo ripfunganye, umuntu wese ugatwe kiwe agende yitatura n'uhoraho. Kuko muri iyo minsi nyene numvise ijwi rimbarira ngo ubukwe bwa wa mwagazi w'intama w'Imana burageze. Imbarira ngo ngira ndaguhe, numva iryo jwi nyene nimbarira ngo ngira ndaguhe urugezo, ngo iyo mw'isi ngo mufise ubukwe, ngo iyo mw'isi mufise ubukwe, ngo hatangura kuza abatumire, akaba aribo bashika muri tribune na protokoli ikatunganya ibintu neza ngo umugeni ashika ubwa nyuma. Rirambarira ngo kubicu hamwe tuzohurira, ngo protokoli yamaze kuhashika, ngo protokoli irahari, ngo abatumire bariko baricara mu vyicaro, ngo hasigaye ko umugeni ahashika. Nicimbarira ngo ndaguhaye urwo rugezo ngo babitahura. None rero umuntu wewe wahisemwo gukwirikira Imana, wahisemwo kuja mu ijuru, Imana idutabare dushoboze, iduhe gushishikara kwiyambura ivyaha bikunda kutwizingira ko vuba, kugira ngo tuze dutaha ubwami. Nuko message yihuta niyo yo ku Barundi, vy'ukuri umuntu wese atunganya ubugingo bwiwe, kandi Imana irambara ngo babwire, kuko bagiye kuja ahantu batazongera kugaruka ngo bavuge ngo twasanze bimeze gutya. Nuko rero Imana ukumviye imburi uhindukirira Imana irakubabarira, ariko niwananaza ku mburi naho nakubwitahiro ryawe riri Zaburi 49:14 rupfu ngo ikuzimu hazoba ngo bacurirwa ikuzimu nk'umukuku w'intama, rupfu azobaragira. Mana hora, Mana ukora itangaza n'ibimenyetso, yera Mesiya uwera w'Abisirayeli. Mana yego ndashikirije message wantumanye, Mana mwemo wayikurikirane ayizanishe abo wateguriye kuyizanisha. Mana mw'izina rya Yesu Kristo bagusange igorogota ku musaraba. Mwami Yesu Kristo batabare kuko bateze ibiganza, Mana mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana ukora itangaza n'ibimenyetso, wiyerekane nk'Imana. Mana mwemo ubushobozi ndamutumye mw'izina rya Yesu mu gihugu cy'u Burundi. Mana imitima ayitahuze neza iyimbura Mesiya. Urakoze kuvyumvise Kristo Yesu, urakoze kuri itangaza n'ibimenyetso, icyubahiro kibica bitazoshira.